ukomeretsa ku mutima bikena byinshi basangira nabo ariko ntibahimba nibo bagaruka ugukomeretsa ku mutima abantu bakora ikaba atayirimwo ibipimo bigapimwa bikagaragaza ko nyene ari negative. Ni brother wanje kandi ntareka ko ntahura ahantu naho uziwewe umenyereye nanje ubwanje n'ijya mbere twawanze ikintu nyiki turajeye kubikorera ye. Nibaza ko ico gitoba kibazo. Ibitaro birahari, amavuriro arahari, mbese n'abantu barahari dushobora guca ko tukabaza. Nimbere ahubwo tureke no gutakaza umwanya. Ujya muti ni mubi urica ugakiza ikiriho ngomba ngende kumubuza atarakora bigishushe. Hegele umubwira ko gakamara kurikurayo muramubura mwamubonye mama yawe. Jasmine nyene. Yes. Cyari cyumviro cyiza. By the way, menya neza yuko nkigifisi gisebe. Menya neza yuko igikomere cyanje kiracari kibisi. Kuri uno mwanya umengo nta mukobwa numwe abaho kuri nosi no kwizera. Ndafise ububabare. Ndafise agahinda mu mutima. Simbona yuko muri uno mwanya nyene no fata urufunguruzo nkugurura umuryango w'umutima wanje maze nkavuga ni injirayo. My brother, I understand what you say now. Ariko uvuze jambo rirangiye ngo umutima uracafise igisebe kibisi. Ibintu byose bibisi biba bikeneye izuba rivyumisha bikava mu bisi. Ibaze nk'uburi wenyene nta muntu n'umwe ashobora kuguhumuriza mu bibazo urimo. Ugiye kuryama stress agukubitira mu gitanda bukarinda buca rwo buritiro, ariko uri kumwe na Jasmine yo tumuronka nitiro ibibazo urimo kanavyibagira gutyo ugashobora gukaruma situation fresh ushaka kuvyiga ko my brother. Jasmine kandi n'uwa Jasmine kintu cyonyene ndamukundira nuko afise agatayi kabakoreya afise agatayi umengo na kapeti agapeti ya mustero ku. Yes. Baje mugabo no aracari kare ni haragira ko nugura umutima. Ndakwinginze ubuze umugore wawe areke kwivanga mu bitamuraba. Ariko yivanga mu biki mbere? Ubu areka abwira Kanyana ngo akure mwinda. Jasmine, ntubona bino bintu ko bitangwe guhindura isura? Ntubona ko umwanya muto dushobora kuri cyo tuko turaharanira? Urazi neza yuko ni yakura iganda acha yitaba Imana ko nandagira. Ibintu biko yatangwa guhindura isura. Ntaco aho ngeze ndaza kumubwira ko byivanga. Ikimba bazana ikintu. Ibintu biko birononeka. Mr. Brighton yanuniye yasi ko adashobora gukunda. Ntumbwire yuko je nonanirwa ku kanyuma. No. Kora ibishoboka byose. Brighton wanje. Mveza Jasmine. Inzira isigaye nimwe yonyene. Muri idi turafise umuntu w'intwari navuga ko ari intwari. Abidufashamo. Kugiye agahe muti wa mbere. Reka dufashe aduhe umuti Brighton agukunda. Niyo nzira yonyene muradusigaje. Kandi cyo nico. Dukwiye gukoresha akantu k'ubwenge. Ibyo numvise nivyo canke sibyo canke nacanganyiko mu mutwe wanje. Jasmine, nabwira ko amaze kubimenya. Menya neza buri kimwe cyose nacumvise ko
ukore icyaha cy'ubusambanyi ukore n'icyaha cyo gukuramo inda kandi uzi neza na neza ko ari icyaha. Jasmine, urazi ko umugenzi wanje ndanakubwira ati reka tubireke ibyo bintu reka kubivuga tubanze tubigenze gahoro kuko nta muntu n'umwe nigeze njyamana nawe ako harasi ko nyuma. Jasmine, twagize ntutume mbaho jenyine asikora wa muntu wenyine fisi asikora wa muntu wenyine inshuti yanjye mu buzima. Basi none ngo iki gukuranida mbona ibyabaye nabyo nticyamvuga ati kana sinemera ndayikorora none ngo iki atari ukuyikorora nyene nzovyira umwana atagira se je mbona ari kuyikorora. Inda urayifise kuko nta kuntu ukwemera gukuramo inda utafise kandi ntibona ndagukangira ntabwo ndakwanga ndagukunda none ndakura kupfe ugende. Haya nta kibazo reka ndakureke. No Jasmine, ndakwiza nundeke jenyine umva ubu ubwenge bwanjye bwamaze gutakara nta kintu kimwe gishoboye cyo gufata uwo muntu wese ambwiye ngo ni iki noma numva ntanagikora ntabwo basi ndabako namererwa neza ndabangiriza basi katabireke Brighton. Yes. Ndabona ibintu byawe nkene kubyivangura. Koko nta mano rimwe ndiko ndaguha ngo uyumvirize. Why brother? Yes, ugerageje kora nk'imano naguhaye. Ati ko kanyana byanze. Nibikunde Jasmine n'umwana mwiza. Ariko tugomba kumukunda. Ariko ari n'ibindi bintu kurambwira bro. Reka rero ndaguha amakuru. So today I'm very happy, very happy. Nari nkumbuye gufungura. Rero no musiro nafunguye indya zimeze neza. Ntiwumva? Uratangwe ko umuntu acyangamutse. Bisigura ko Jasmine waje gukora umuti. Félicitations mon frère. Kumbe uzamaze gutera intambwe wabikoze. Brother, uyumvira ko Jasmine yoba ryoshe, yoba sosa nk'umusigati wa bungara. Kaka harakana kajya gakozi kinzobe guca. Brother, toratuvuga ko ubuki buryoshe. Araruta isukari. Naryohewe ndavuga ati n'ubwa mbere mu buzima. Ushaka kuvuga kaneza? Yes! Nimechinja. Kaneza, mwaryamanye? Ukurabaza amata yera. Okay. Pas de problème. Bro, Jasmine wawe wengeneye. Ahubwo akana je mbona no hava shira mu nzu. Canke no hava nkora bikababaza kanyana. Ikajya nyene kajya. Umukozi wo mu gikoni, umudiaspora nkawe, umuntu yemera, afite amafaranga yiwe. Do you know power of love? Yes, I know. Hey, brother, icyo umutima ukunze, isogo zisumba inyama. Brother, hajya na hejeje. Kandi singeneye manuro iwawe. Okay? Aho na hejeje. Ahubwo igisigaye. Nuko no gafata neza burya bwuki bwanje. Sawa. Asali ya nyuki. Sawa. Asali tamu. Kaneza. Ndashaka kusikura ibintu makoze na Brighton. Cyakukendeye gute?
Tukwende kutukwenda kumusambana nawe. Chérie. Chérie, sorry. Vraiment ntavyo narinzi. Uretse ni kubera kumuhote. Kubera kumureba ibintu nyine tutabyumvikanye. Kaneza nyumva. Nanje sijewe. Byanjemo. Nisanga namaze kubikora. Gusa ntugira ikibazo ntacyo uzoba, sivyo? Uretse nipfumbira basi fume mva muri nzu yawe. No, don't say that. Okay? Ntuvuge uko, please. So, don't say that. Wait, fumbira basi nawe. Ndakupfa impande mve muri ino nzu vraiment. Shh, umva. Ntagira umuntu n'umwe. Ubibwira, ndaza kukongereza n'umushahara. Sawa? Genda. Shh. Sinzi kwa gahunda. Kandi ikindi niyo wakoze amakosa, iyo ari kuvuga ko ndi umugore wawe, ntavyo ari gukora. Uratuvye ibintu ukuntu bibabaza. Uratse kukurira ko umugore. Uratuvye ibintu bijyana mu mutwe wewe. Urazi ikintu mu Burundi dufise icy'agaciro ni amazi. So aya mazi igenewe ko muri Afrika yose Burundi twa dufise amazi ya mbere. Kandi amatwa nsumira ngo igihe ko dimone yabera muri Afrika du Sud bakoresheje no mazi yacu mu Burundi. Ego bakoresha nyine amazi yakanukera. Amanda kubwira ngiwe. Kagakobwa bavuga ni bari kagakobwa wakita gute ni kaka ni gakobwa gafise udususu tumeze ukuntu. Umuremuruko. Yes, Jasmine. Karaje ko gafise udususu. Kakambaye gakanzu. Ejo mwijoro. Gafise project. Mugisera bavuga ngo muturinga. Yes. Nyashi. Nyashi. Kandi kara ni keza. Nawe konse tu. Umugabo ariko nunanguye kukiyumbamo. Ekaye. Nge mukubwa ni mwiza my friend. Ni mwiza cyane. Ahubwo wewe ni utarakanura neza ngura arafafise n'indero. Usigaje kuvuga gusa ndazi niyo pati. Fiber. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Hata ukwe mgumu aje. Ukifikia ndani ya chai. Unafanya nini? Unatepeta. Unakuwa rahisi. Maana yake mwanamke gani anaweza kata diaspora mwenye dola zake? Nani huyo? Atatoa wapi nguvu za kumkata mwanaume mwenye pesa? Haiwezekani. Umbiriza rero. Umuti ni wa wundi nye. Tora. Ukoresha uko shaka. Nimuvuze ati ipfa arapfa. Nimuvuze ati ebana unamuzi wirigura umusazi abo umusazi. Icyo ushaka nicyo gikorwa. Wewe rero ugerageza uburyo bwose umuhe kugira ngo amukunde. Nkamwe yo gutuma amazi ucushira mu mazi. Uzoba wihereje. Uyu nyene ni wa wundi nyene. Inyo ifundi. Wewe rero genda ushire mu mazi umuhe. Hanyuma ibintu byose bizoca bigenda neza. Sawa. Yego. Sawa.
Jasmine, good appetite. Karibu. Sangir. Thank you. Karibu. Okay. Nimba tachiwe kutugana kurisha. What? Twari muri Amerika kurisha umuntu ni ibintu bisanzwe cyane. Oh. Nakibazo. Wow. Ama. Jambo nagomba kuvugana nawe sinzi ko norengera ugaheza kurya cyangwa nkari kubwira mwanya. Ijambo ngomba kuvugana nanjye. Yeah. Nakibazo niko warimbi kunye. Muri iyi minsi mikeya cyane maze kukwitegereza mu gitondo iyo ubyutse, maze kukwitegereza mu ijoro, maze kukwitegereza ushonje uhaze ngira umeze. So ubwiza bwiwawe uguma hahandi nyene, ugumana ya natirere nyene. So reka ndakubwiza ukuri kuko ndafise igisebe kikiri kibisi, kandi umuntu akwiye kumvura icyo gisebe. Ntabwo ari muganga yabyigiye, mfise igisebe cy'urukundo, ukwiye kukimvura ni wewe. Urashobora kunyemerera ukaba umukunzi wanje, ukamvura ibikomere Kanyana yanteye. Nta wundi muganga ashobora kubivura, nta wundi mushirije nkeneye mu buzima bwanje yoza kungirira sweroko y'ibikomere mfise mu mutima wanje atari wewe. Please ingo wenjire mu mutima wanje ubwire sweroko y'ibikomere Kanyana yanteye, ingo shona umutima wanje. Nsinzi yuko wahora umushira wa Kanyana. Sinumva yuko nakwemera kugukunda. Kandi Kanyana nawe mugenzi. Okay. Kanyana mwarakuranye. Malezi ya Kanyana ndio malezi yako. N'ubwiza wofisi urafise ubwiza buruta bwa Kanyana. Naravye ndabona nta wundi mukobwa nugendana nawe atari wewe. Nyemerera mu by'ukuri ndabe yuko ushobora kunyibagiza Kanyana. Shaka kumwibagira mu mutima wanje. Ndakwingize mu by'ukuri nta wundi mukobwa mbona mu Burundi ahari atari wewe. Nyemerera. Ijya kwanza. Heya. Uramaze kuraba ubwiza bwiwa n'ubwiza bwiwanje, hamwe tukofata profile wawe na profile wanje tukabishira hamwe. Hehe. Onyemereye wumvyarira ivyana vyiza vy'ibibaju baju. Say yes baby. Britain. Yes. Nimekukunda. Wow. Ureme. Pekenya mama. Nje kuguha amavitamine. Amavitamine B, amavitamine C. Egwe mubiri si gwawe. Wangana uko kubera hari vitamine waruzi. Nje kuguha vitamine mama. Ahubwo nimba unyemerera. Bashwa mama mimi si urya Amerika wallahi. Ushaka kunyemerera no musi ntabwo wa vitamine C. Are you ready? Hari ikintu nshaka kukubwira. Barira nta kibanza ndahari. Nyine ico kintu
shaka no mu bintu byatuma banyirukana nkasubira ku gatumba ndakikubwira ivyo navyo ni bwige mbere ushaka kumbarira mabuja arabizi ko nyine uruzi yo kuzuye rutegerezwa gusesa nyine urana biriya bintu bimaze iminsi bibera hano n'amajigo kayabona warenga imirambi bagasigara bagupangira ukunyaga utusigaranye bakwinyegezamwo nk'inda mu buso bakurya gahoro mu twenga